nkundira ndakwere nti Pasika ni igihe cyo gusubira gutera urusenga. Wibarire ubari wo muri kumwe, ubari umutima wawe uti ndasubira ntera urusenga. Utera urusenga uronke, Imana ishimwe cyane, ukore bikunde. Pasika ni igihe cyo gusubira gutera urusenga. Bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe cy'impemburo. Ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 21 umurongo wa mbere gushika ku murongo w'8. Yohana igice cya 21 umurongo wa mbere gushika ku murongo w'8. Handitse ngo hanyuma y'ivyo Yesu yireka abigishwa ukundi gusha ari ku kiyaga c'i Tiberiya, kandi uburyo yiyerekanye n'ubu. Simoni Petero na Toma ari we hasa bari kumwe na Natanayeli w'i Kana i Galilaya na bene Zebedayo n'abandi bigishwa babiri. Simoni Petero arabwira ati ndagiye kuroba, nabo bati natwe turajana nawe. Barikora batambukira mu bwato, muri iryo joro ntibagira ico bafata. Umutwenzi ugitambika, Yesu ahagarara ku musenyi, ariko abigishwa ntibamenya ko ari Yesu. Nuko Yesu arabaza ati bana, hari ico kurya mufise? Batoya. Arabwira ati nimuterere urusenga iburyo bw'ubwato muraronka. Nuko baraterera, ntibaba bakibasha kurukwega kuko ifi zari isinze. Wa mwigishwa Yesu yakunda abwira Petero ati ni umwami Yesu. Simoni Petero yumvise ko ari umwami, akenyera impuzu kuko yari gusa, araheza yikubita mu kiyaga. Ariko abandi bigishwa baza mu bwato kuko bari hafi y'umusenyi, hari nk'intambuko 100 bakwega urusenga ruri mu ifi. Intambuko 100 mu kigiriki na matambwe 200 uciriye mu nkokora. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Mukundwa umaze igihe uriko uradukurikira muri iki gihe ca Pasika, ni igihe kimara iminsi 40 mbere ko Yesu aduzwa mu ijuru, canke aho twibuka umunsi wa Ascension, twibuka kuduzwa mu ijuru kwa Yesu. Nkundira ndakwere nti Pasika ni igihe cyo gusubira gutera urusenga. Wibarire ubari wo muri kumwe, ubari umutima wawe uti ndasubira ntera urusenga. Naho ataco nayo nafashe, naho uyu mwaka umengo ntacakunze, naho umwaka uheze umengo ntacakunze, naho umengo uyu mwaka ugira gatatu atakirakunda, mwibuke ko yari umwaka wo koroherezwa n'Uhoraho. Aho umusukoni wari umaze imyaka 3 utama, ariko uwo wawukorera aravuga ati reka ndaworohereze wame. Mukundwa, sinzi icatumye vyanga, sinzi icakugoye, ariko nkundira ndakuremesha, ndagutera intege usubire ukore. Iyo proje wari warataye, iyo proje watinya, iyo proje wari waraburiye uburyo bwo kugira, kumbura biragusaba kuja muri koperative, biragusaba kurondera uwo mukorana, biragusaba ko wahavura umuntu uyigurisha ko akaguha amafaranga wumva ukeneye, ugaca uyakoresha ikindi. Imana iguha ubwenge. Nariko ndasoma iri jambo gutera urusenga. Urusenga mu Congereza ni net, cyane umva ijambo rya network. Niho navuze kuja muri koperative, kurondera mukorana, kurondera izindi nkomezi. Baratwara ko batashoboye gukwegura urusenga, baca basaba abagenzi babo, baraza barafasha ko ifi zari nyinshi. Urabe umugenzi umuhanuze, urabe uwize ivyo bintu uhanuze, kuko nkuko bavuga mu Kirundi umutwe umwe ntiwigira inama. Imana iguhezagire, utere urusenga uronke. Imana ishimwe cyane, ukore bikunde. Pasika ni igihe cyo gusubira gutera urusenga. Pasika ni igihe cyo gusubira kuvyura ibyawe byari byasinze, cyangwa kuzura ibyawe byari byapfuye. Imana iguhezagire cyane, Imana iguhe ikiganza ciza mu vyawe no mu bawe, uragahezagire.